Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Ngozi, Gitega na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri °C 14 ku muhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu vyinshi nka hose mu gihugu cacu uretse mu ntara ya Bubanza hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri °C 32 Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:50 rirenge igihe cy'isaha 11:57 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha yateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.